Mavi ya mbuzi mbebe ijya nguye ko njewe ubona byari bisukwa ngaya abwo ivyo nsuka byose dayere kwanza nibiki nayo ma micro ya masaha Bantu b'Imana je ngomba mbaze ko umuntu yambaye ibintu birebire abacumuye oya nyandikira niwe yandije nyombrije gusuka je nenda vyase genre niyumviriye ngene umuntu asutse aca babera ijoro ryose ca ndabireka ariko kubera nyene genre je pensais gusubira kandi kugira matresse mashasha STV Every Story Matters. Bonjour et bon après-midi et bonsoir bivana werereye soreka ndabaramutse mwese rero ndabwira ko ndabakunda kandi sana nizere ko meze fresh je ndameze neza gose tudere ndi muri muzi mwezewe ndi muri muzi ya gute babadada rero bacu Queen na Sarah ariko kaje mugatireka tuna kama mandi soke hanze tubatere akantu like agasujiprize Queen ko musuka mavyambuzi muri mavyambuzi vraiment umukobwa mwiza nka Queen cameraman mbari ko aranyimba ramara umukobwa mwiza nka Queen ko asukisha mavyambuzi vraiment tutona micro tugende kumubaza ukuntu ko asukisha mavyambuzi yarasi bisuko byiza none muri STV ntibaduhemba kweli mavyambuzi urunyuzi ko majana 5 niko ko yisukisha Sara nawe yambaye ikanzu ninkamuna maduka mutwenge yambaye ikanzu y'iribaya none ni ya mama wiwe ni abibi wiwe bibi kamera tugende pole pole pine wava nankubita kamera no kwinjira no injira injira shaka gamani sasa wewe ulikosa content za leo nimekosa kufani wende kule unaona ule nani kama musukira mavyambuzi vipi andi vraiment nama yaduhemba vraiment ego ndazi ko bitandaba ariko reka basi abakunzi ba STV babibona Queen ni sawa mavi ya mbuzi mbebe ijya nguye ko njewe ubona byari bisukwa ngaya abwo ivyo nsuka byose dayere kwanza nibiki nayo ma micro ya masaha none Queen abrambugishwe andi nama yaragwaraniye mavyambuzi vraiment mwanamke mzuri kama Queen ndasuka ivyo nshaka umutwe ndiko ari wanje nyene Gusodeka majambo nibetuganimba basi ni muramutse basafana ba STV ndakoza content ndakupiga no shakiki Sara myuko ibirisi Sara bere fabi toka Goma hamwe za msura none Sara kumba fisimeshi nanzi ngo ni mavyambuzi rega nyemidi nanzi gusukisha nanzi ngo nurunyuzi gwa sensa ndafise abantu nyene je sinoke namiri tekana ahubwo yanje mipasi none Sara iyi kanzu cameraman ndeze wayibonye haguruka wayirabe bien haguruka bereke baoneshe mama bitenge sita mwanamke umoja hata bitano mbeko numvise uri kuravuga ngo nya mama wanje ndisire gute nawe ikatari ya mama wewe oya mama wanje avyibushe kandi mama wanje nta ntuze kumubona ukabona ko mwanda muzi Sara navyiba mwanya nsuke oya nica gusuke rero sikona maneno mengi wanje si muto rero urabeshi cyane wanda ndamuzi mama baramu none Sara ugomburire Sara oya je basi musuke neza nuri sanzwe gusuka ho jewe cyane nzira gushaka kundangira akazi yego ucumba manje usukusu oze kare ntiwaribona ko bikenewe ya kare nyene urumva ntavyo nari ariko we sino gusuka aje ntiwosuka kubera iki mfisirigire mfisibuye ntiwosuka mfisibuye ntiwosuka mfisibuye wanyishura bahejuru shami ndakubejuru nkande mfisibuye Queen 5 shaki akanwa ni kabi banze no shakiki nashaka tu turajesho gatoya shoyiki kwese mutwe mwiza abaje ngo mutwe wanje bavuze famba n'umutwe utangura kunjya no kuri kwimana ngo mbasukurure utambeshe ibaje kandi Queen yaberewe Sara nawe n'umunsi ni kuri kwimana she bantu b'Imana je ngomba mbaze ko umuntu yambaye ibintu birebire abacumuye oya nabikunze simberewe fana ba STV simberewe byisabira vuga ati mubibona gute babibona gute je ndazi naberewe deja kuko na kandi musukera z'umunyasukire na andi ko ndamene ku mutwe njye ko baransuka ga paracetamol amene umutwe na paracetamol shaka ico wogira nuko wova imbere nayo ma microphone gusa wambeshe Vrima Jeff mba sinamwizesheje none menya ivyo wanyu umva twobimenya gusa wabere vuga merci beaucoup basi cyo tubasezera naye vudu urankubita kubita nyene nako ndakwinginga ntubiti na nkubita rero nayo mvuga ivyo bisuka byagutwangayeho ivyo biboro ivyo kamyamba ari meshe nyamba ari binyuzi menshi za izo dread numbaza ko msuta mahera siko bosi misi go boss
samera sanzwe nkwiriye nyine nje nyene urabuzuragabaniriza basi nanjye turayanganya nogabaniriza gute oya mangwa nawe hamwe none nimukora hamwe ntabyo nta commentaire navuze Sara da Sara Queen ubona gute tubana ngaho muri esi turi batatu nurabyishimira namwebwe iyo tutaza niwe ko gusuka ibaze nje vraiment ndavyishimiye c'est bien kubagira ibintu byo kuvumbura ya Sara we rero tekwa uri mukamuzimurira bon reka meze kuvuga basi mureke kuncira nje ndavyishimiye kugira miriko umwe wese ngafite ubusazi bwiwe cameraman wacu afite ubusazi bwiwe ubusazi bwa cameraman n'ubwa ukunda yo reka arakubwira neza ko plante ivuye muri mo plan mbaye ivuye mu ijambo plan en fait aradusiga bon ndabakunda gusa en bref genre hamu ubusazi bwa Sara nabwo Sara mukundira ubusazi bwawe rero wavuze ko ntuzenya ufise Sara muga ntabwo uvuga kuri kamera arafite ubusazi bwiwe genre ama message yiwe genre ngene amvugisha Sara ingene agira nyandikira niwe yandija nyobirije gusuka jene ndavyanse genre niyumviriye ngene umuntu asutse aca babara ijoro ryose ca ndabireka ariko kubera Sara nyene genre je pensais gusubira kandi kugira matresse mashasha Sara umwana mwiza Sara akajambo kamwe kuri Queen apana kuri we bariko iyo vuga kuri we the Queen mbo akajambo kuri Queen ndakunda ukuntu tubanye ndamukunda ya umwana mwiza jewe ya bref je ibintu byose uradukari merci beaucoup Sara yarakuvumbuye Queen ni wowe muntu ngaho dukorana ku kazi umaze kwifuza kuvumbura ko bitarakunda ko muvumbura mu buryo ushaka andi ya hari ukungene nishaka kuvumbura andi andi ndabigwaye gusa hari ukuntu aca ponyoka kama napitaga wapi ude si araponyoka aranyerera bavyita ikambare aha aranyerera nk'ikambare ananiponya ndamuvumbura garakinisi kumoya sijari andi vraiment namukani na Sara arafata ikibanza ca kabiri hamwe n'umukameraman wacu ndakeneye kumuvumbura yeah mama chayiruka fisi asha ikora mugumbata none Sara nawe umaze kwifuza kuvumbura muri twebwe bikanka muri twebwe cyo ndakwemerewe we vuba ngiye kukuvumbura we bafala westi vuba ngiye kubazanira umuvumburo wa mirico ndakikwemereye akubwiye gutyo umenye ko bizocanga kuko yamvumbuye hamwe mvugati mbo umukobwa yasaze reka vuba hama umuntu naje maze kwifuza kuvumbura wamfete urabipanga ugomba wace kamera unakutanari nyika iyenzi kaba nini ugasaba nka Queen ndamwemera ndenze buvumbura rapa ramwe bisanzwe yonyene uzoshaka nkubite vumbura kweli asha tu peux oublier ça na muntu adonsubira kumvumbura Sara ko yagushoboye karanshoboye kari gashasha we karanyiyorobekako je dirais urumva ataraza kumvumbura nyene yambwiye ngo aragwaye ataza kunda bawe ngo aje kunda bangu kumbe aje kumvumbura nibika kure kamera hii uribagiye ukuntu wari uja kuvumburana uribagiye ukuntu wari uja kuvumburana urabona nanambaye gute rero reka baranutse sa Jeffrey Masara ndamwemerera nzomuvumbura vume twarete akonora rapera rero nzokuvuma zogajonye nzokuvumbura wambaye yeshime fanzi ya Steve vuba mukibone nukuri ico kisahau kabisa kisahau nukuri ico cibagire Queen mama ko yaberewe sawa nawe yambaye tufite maribaya usiriye bebe sasa turakundana nawe matavye mara turapendana naga nile tu Sara nyene ni atari ni muwasezere rero mbo abafana kana bon uri kurara mu mutwe kwa Queen vuga bo waraba change jani fa oya ulikoza content leo tulia kama mrambabaza kabasezere ndaifata fatiki fatu mushatsi wa rero wewe nyene ngo yarashaki ndabasezeye micro je nanye ndayifata none twese turabaza ndagupatisha arakuburosa merci beaucoup mira ko kubaramutsa salut bakundi ba Steve vous allez bien Jenny bonda shima ni vibe nyene namandimwe naho Miriam vumbuye bariko baransuka misaba sino gushimira ahubwo nanje ndiko ndagutegura umuvumburo zo kuvumburira icarimwe asararindira amaze ndabasezera bakundi ba Steve ndabakunda cyane murabizi beaucoup nshimye n'abasanga inbox kumbwira ko bankunda ndabakunda cyane ni muzi urukundo ndabafitiye ben c'est ça kandi ababwiye rero à la prochaine nandi ndababwiye ko ndiko ndabategurira
reka okay bizu Sara ufise uburo bwa micro punguza pressure fata basi nuriye ntutureye kwa handi ndiko ndafata umushatsi wakwine nguma ndawufata kunyibaza ko ari reka ndashafora wese TV murazi ndabakunda cyane mu bantu bo ku mutima wanje niko kajambo nama mvuga misi yose hama basha uno munsi nanyume ngo bamvugiye ikanzu uno munsi navyutse numva shaka kwambara ya Miriam ponje ngo ni kanzu ya mama wanje ariko mama wanje niyo mukwiye ikibazo kimwe saka namba shaka kubaza uravye umusheri jewe umusheri uraza kumbaza hanyuma uraza kubimbaza umusheri zara ko nje ari umuntu yambwiye ko agukunda yakubwiye ndoce ngira imbere ya kamera aba murabizi ndabakunda cyane je ikanzu yanje mengo yamuteye ikibazo miri murabizi ndabakunda dule la fois prochaine ya uribere urabizi kuribere uribere so bizu STV, every story matters.